hamaze imisi havugwa ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza imodoka, imiduga, amajipe cyangwa amakamyoneti ariko ibiyo bitabona. Hariho abavuga ngo bamwe baranyuruzwa, abandi bavuga ko hariho nabibwa bakabanza henda ngo babaha amarifti n'ibindi byose kugira bagirire nabi. Twakoze amatohoza ntabo turafata ubwo twagomba tumenyeshe abarundi bose n'aba mu Burundi ko guhera uno munsi hafashwe ingingo yuko abagendera mu modoka z'ibiyo bitabona imwe bita vitre teinte kibujijwe. Uzoshaka kwigenderamwo wese azosaba uruhusha umushikiranganje bw'ahantu hagati mu gihugu itambere rusange n'umutekano. Tubahaye umwanya wo kuva uno munsi gushika kuwa Mungu w'ibitangura byose baze babikuyeko. Uwo tuzofata ku munsi wa mbere amenye ko azohanwa mwe by'akarorero, hari abiyitirira inzego z'umutekano babikora cyane cyane urwego rw'inyamiramabi bo muri bo mwigendereza cyangwa bakitirira n'inzego z'igihugu kugira bakore ivyo byaha bitwaje izo modoka zirimo ibiyo bitabona. Kuvuga uno munsi gushika ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 niwo munsi wa nyuma wo kuzogendesha imodoka idafise uruhusha. Udafise uruhusha azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Ibi ya leta itabi ya leta twe turaba imodoka yandikira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itambere rusange n'umutekano asigura neza igituma ashaka kugendera mu modoka ifise ibiyo bitabona. Nabi dusigura tukumva turavyumvise tuzomuha uruhusha.